Nzisabira Esther hanyuma ku mutumba wa Nyarunazi zone ni Maramvya iyi komine nayo turimwo ni ya Nyabikere yego aha mu dusanze twe turakorera ni koperative turwanya ubukene kungene tubayeho twakoresha ibumba hariya ku mihani wacu hamare dukoresheje ibumba ivyo dukoze bikaba bisanzwe ubu byamaze guta agaciro tukabigurisha amafaranga make cyane amafaranga 100 canke 200 murumva yuko tutari dushoboye gutunga imiryango nk'abakenyezi dusanga ari zike cyane kuko ubu murimo twawishizemwe tubukeneye yego naho muhira dusanga ibikorwa bishobora kuzana kwarasiyo gakeya kintica ntikize bidukeneye mugabo natwe ibi tubikora tubikunze cyane tukatubona no kumenga nta ntamba nini cyane turahura mu rugo ubu dufashwe neza burya ubwa mbere dufashwe nabi tudashobora kwandikishwa mu makomine abana mu mashure ntitwashobora kuronka ingene babandanya amashure ariko ubu twarigishijwe n'abagabo bakadutumira inyigisho tukajana ugaca usanga umugabo wa mwajanye bariko baramwigisha ingene yotunganya urugo ingene yofata neza umukenyezi wiwe abana mu rugo ingene bomererwa ingene yo kubaka inzu mukaba mu nzu nziza ubu turashima cyane usanga bimeze neza cyane tuko turitegura kubidandaza bahinga batubwiye ko mu gihe habaye umunsi mukuru kuri zone canke ku komine ko tuzobitwara canke abamenyesha amakuru nkuko kwanya umuje mukabidushirira mukabirangisha kumwe muhora murangisha abandi canke mukaturondera isoko murabona turi twenyene tugumye hano byo hava biguma hano ariko mu gihe abakuru baguma baza kutugenda abamenyesha amakuru bakaza hano bakaza baratugendera bizokunda ko bishika imbere canke bigashika mu bindi bihugu bishogwa yitukanga amafaranga menshi abakenyezi bari muhira akamo tubatera nuko boza ngaha ho turiko turabumba nabo tukabigisha ubuhinga bwo kugurisha ibintu bifise agaciro apana bimwe twara tugurisha muhira ugasanga tugisha amafaranga 100 ugasanga abana bacu canke wacu ntaco twiyunguye mu muryango ngomba ndabafashe imwe mu nzira zoroshe usanzwe dukoresha ngaha mu gihugu benshi baho no kwisi ni imwe mu nzira zo kudandaza ibintu vyanyu canke ivyo mukora ku mbuga murabitahura biroroshe ngaha kuranka amayinite yo kwiyunga Ikoperative irimwo twese hamwe turi 22 harimwo abakenyezi 11 n'abagabo 11 twararavye dusanga abakenyezi kuba barimwo kuko misanzwe abakenyezi bategezwa kuba barimo muri koperative kuko ni nabo bafise ikintu kinini bakora mu miryango abakenyezi muri koperative baradufasha cyane baradufasha turiko turategura nk'ibintu vy'ibumba kubera basanzwe babimenyereye cyane ari wo mwuga basanzwe bakora biratworohera ndetse no muri dukora mu isima ivyo dukora vyose tubikora cyo kimwe ico no bahanura abagabo babuza abakenyezi kwinjira mu mashirahamwe novuga yuko bakiri nyuma cyane cyane nyi koperative nubwo tutabivuze tuyihurikiyemo turi imiryango y'abatwa kuko abatwa mu by'ukuri muri kahise kacu twe tubayeho mu buzima bugoye ntitwashobora kwigisha abana ntitwashobora gufungura ibijyanye no kurima no korora
wari nk'umuziro, ariko dutanguye kuja hamwe vyatumye ivyo vyose abagabo dutangura gutahura ko gukorera hamwe n'abakenyezi bifise akamaro. Ego notera akamo rero abagabo bagenzanje batarumva akakamo ko kuja mu mashirahamwe ko boreka abakenyezi babo bakaja mu mashirahamwe.